ahadushizeko akanyenyeri tayari banza urebe izi kode uzifate mu mutwe canke uzandike ahantu. Menya ko telefone yawe izokomeza ikora kandi ikora no gushuha. Ikindi kintu ca gatatu gituma telefone yawe iguma ishushe, guys munyumvire, guys amahoro, mumeze neza murashima? Ego hama rero guys, ikintu nje kubereka ngaha ni ibintu bibiri vy'ubwenge kandi bikaze. Guys, hari abantu usanga bafise telefone zabo ugasanga telefone ewana zama zishushe. Ego nivyo hariho amatelefone usanga agwaye, ariko kandi hari igihe usanga uko gushuha kwa telefone yawe biterwa nawe wenyene ubwawe, ugasanga uri mu nzu umuco ni wose, uri hanze umuco ni wose. Guys, ivyo bintu nimba hari ikintu gituma telefone yame yashushe buri gihe, guys, nico co kuvuga yuko luminosité, telefone yose ifise luminosité. Izi luminosité ndibaza murabona ico arico, nuko ukuntu telefone ibona umuco mwinshi canke se umuco muke. Rero igihe telefone yawe iguma mu muco mwinshi n'igihe bidakenewe ko telefone iba ifise umuco mwinshi, ivyo bintu biratuma telefone ishuha. Ica kabiri ni iki gikurikira, aha ku ma connection. Iyo connection zawe ziguma zuguruye guys, buri musi atagiye wigera wugara connection, menya ko telefone yawe izokomeza ikora kandi ikora no gushuha. Nico rero kintu birakwiye ko umuntu iyo azimije connection aretse gukoresha connection, avuye ku ma social media azimya connection. Niyo mpamvu bashizeho ahantu tuzimiriza connection, tuzugara tukongera tukazugurura. Guys, ikindi kintu ca gatatu gituma telefone yawe iguma ishushe, guys munyumvire, ni ugukoresha telefone iri kuri charger. Guys, ibi bintu birimwo riske. Nimba wama ukoresha telefone iri kuri charger, guys, ndagusavye kugira ngo ibi bintu bihagarike ubihebe, kuko bituma telefone yawe ipfa. Ikindi ugasanga telefone yawe iraturitse, canke se ugasanga bivanye na telefone yawe n'ingene iriko irakora n'ivyo iriko irakora bizuye ikindi kintu gikomeye. Rero guys, shaka kubereka ingene ushobora kuregra canke se guparametra luminosité nababwiye ko ari uyu muco telefone yacu ibifise. Rero ushobora kuregra telefone ugeze ahantu mu nzu hari umuco mukeya, telefone nayo ikagabanya, kuko amaso yacu iyo ari mu mwiza arabona neza mu gihe hariho umuco mukeya. Rero aka kantu ngiye kubereka, igihe ugeze ahantu hari umuco mwinshi canke se hari itara ryinshi canke se hari kuzuba, telefone ntibikenewe yuko ucurinda kumanura ngo uduze umuco ngaha, never, ibi ntibikenewe. Ahubwo ikintu ikora telefone yoyo ireba ahantu umuntu aba ageze. Ugeze ahantu hari umuco mwinshi nayo ica yongeza umuco, ugeze ahantu hari umuco ugereranije nayo iragabanya ko gatoya, ugeze ahantu umuco ari mukeyi gose, ahantu hatabona, nayo icigabanya umuco. Ivyo bivuze ko telefone yacu izoba iriko irakora ku rugero rwiza kandi ntizoza irashuha. Ico kintu rero mucumva neza. Rero uramanuka ngaha, ucuza ngaha handitse ngo aha ndiko ndabereka ngo handitse ngo adaptive brightness. Aha iyo uhafyonze ukaca ugenda hano ku zuba, telefone yoyo iriyongeza. Iyo ugiye ahantu hari umwiza nk'ahandi, urabona yuko telefone ica igabanya umuco. Reka ndabereke muze kureba ngaha
muze kureba ngaha ngira nje ahantu ku muco muze kureba murabona yuko yiyongeza aha rero ndavuyeho ngiye ahantu ata muco uhari urabona yuko telefone y'ubwayo yigabanya. Rero guys iki kintu mucumbe muciteho hariho rero abantu usanga aka kantu muri telefone zabo katarimo. Guys wandike muri comment hama nawe ndagusubiza nimba aka kantu muri telefone yawe atakarimo ndakwereka uko ubikora. Ikindi kintu rero abantu bambajije ari benshi ni ukungene ushobora kuba ufise telefone nziza nini abandi bakaronka connection wewe ukazibura, mbega biba vyagenze gute? Rero ikintu ca mbere ugiye gukora kandi ugiye kwitaho no kumenya iyi code ngiye kubereka, akanyenyeri urwego akanyenyeri urwego hama wandike 46 36. Guys ibi bintu nimara kuvyandika uca ushirako urwego uca ubandanya akanyenyeri hama guys uca ushiraho n'ubundi urwego aha dushizeko akanyenyeri tayari banza urebe izi code uzifate mu mutwe canke uzandika ahantu. Aha rero tugiye kongerako akanyenyeri muce mureba iyo telefone ica itujana sawa. Murabona yuko telefone iciye iza ngaha hantu aha uca ufyonda ngaha rero mu gihe telefone yawe ifise connection zikwega kandi abandi bayifise telefone nyinshi usanga iyo ugeze aha hantu usanga ziri ngaha rero igihe telefone yawe iri ngaha guys nta connection zikwiye uzokwamura wabonye kuko abandi bazoza bararonka connection wewe uyibure. Ikintu c'ukora ni giki uco umanuka ngaha ahantu nyene kuri aka kantu ka amubona niko uca ufyondako. Hariho abantu guys iyikora neza ku matelefone menshi iyirakora ariko nziza cane ituma telefone yawe igenda igasiba hariya bakwereka connection hash plus iragenda igasiba ikintu bitwa ntuzigera wongera kuyibona muri telefone yawe mu gihe uzoshira aha ariko ngaha hariho amatelefone adakora. Iciza rero uca uza ubonye aha uhashize telefone yawe ntikore neza uraca uza uce uhitamo iyi nyene yindaberetse rero uyihisemwo urayifyondako umaze kuyifyondako uca uza ngaha ku tuburungu dutatu umaze kuhafyonda baca bakwereka ibi uca uza ngaha kuri select radio band rero igihe telefone yawe hajya kuri RTA hasi uzocuza uca ufyonda ngaha kuri automatique ici kwereka ngo set automatic successful. Rero igihe telefone yawe naho yemeye aka kantu nabereka igihe yakemeye telefone yawe ukabona aka kagiyemo uzocuza uce wifyondera ngaha kuri Etats-Unis United States aha ukihafyonda rero connection abanyamerika guys nibo bafise connection kwino si imeze neza. Aha rero uca utangura gukoresha connection ntuvuge ngo mbega ngo telefone yanje ahantu nkoresha telefone kari mu Burundi nkaba nshizemwo Amerika bimeze gute. Guys satellite z'abanyamerika nizo zica zikwihera ama connection urumva yuko ari ibintu vyiza cane. Rero ku bantu babona yuko iyi video yabafashije nimukore share ama like n'ama comment kugira ngo ibintu bigende neza. Guys shalom ku muntu abona yuko ibi bintu bitamufashije naho niyandike muri comment ikintu cyose ashaka ndaza kumusubiza. Guys shalom ciao ntiwibagire gukora subscribe ciao.